Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kuvugamwo amazina y'abategetsi ndetse n'ibihangange bikomeye mu mugambwe CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku vya Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi uriho kuri ubu Gervais Ndirakobuca, ndetse n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ibintu vyose ubundi vyatangwe mu mwaka w'ibihumbi 2021, bamwe baramubitse akiri muzima, n'abandi bavuga ko yari yishano, rimwe na rimwe akaba n'abadukana ibihugu yoba yaragiye kwivurizwamwo. Uyu ni Alain Guillaume Bunyoni, mu mwaka w'ibihumbi 2021 yamaze igihe kinini atazwi iyo ari, umwaka avuga ko yoba yari yahawe ishano kugira ngo n'ubundi rimwice, gusa we akaza kurusimba ndetse akaja kwivuza akanagaruka mu mabanga yiwe. Siwe gusa vyashikiriye kuko harimwo n'abandi bategetsi bishikira bagahabwa ishano bakaja kwivuriza hanze y'igihugu, bakagaruka bagasubira mu mabanga atacamira. Ivyo ntibitangarizwa abanyagihugu nk'uko henshi mu bihugu bikorwa iyo umutegetsi wo hejuru agwaye. Ibihuha rero vyerekeye no gukura Alain Guillaume Bunyoni mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi vyatanguye gushirwa ahabona mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa Mukakaro. Ibihuha bimwerekeye vy'uburwayi bwiwe rero murantunge, amakuru amwerekeye y'uburwayi akaba ari y'uburwayi yari afise ico gihe akaja kwivuriza hanze, ivyanatuma avuga ko ashobora gusubirizwa umwanya n'umwanya, vyatanguye gukwiragira inyuma y'urugendo rwa President Samia Suluhu Hassan mu Burundi. Ibinyamakuru vy'ubutegetsi vyari vyamaze kumenyesha ko Perezida wa Tanzania yari kwakirwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Alain Guillaume Bunyoni. Ariko urwo rugendo rwa Perezida w'igihugu ca Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan rwarangiye General Bunyoni atigeze aboneka. Ico gihe ku mbuga ngurukanabumenyi General Bunyoni yaheruka kuboneka kw'igenekerezo ya 5 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2021, ariko ategura inama shikiranganje. Inama y'abashikiranganje yakurikiye nayo ico gihe ntiyayitavye. Ifoto yiwe ikaba yarasubiriye kuboneka kw'igenekerezo ya 19 Mukakaro haciye indwi zibiri, yongera aritaba inama shikiranganje kw'igenekerezo ya 21 Mukakaro, aho yabonetse umengo ntameze uko yahora. Kuva ico gihe rero General Bunyoni nta gikorwa na kimwe yari amaze igihe abonekamwo, ndetse hashize n'iminsi myinshi cyane adasubira kuboneka mu bikorwa bitandukanye, kandi inama shikiranganje zakunda kuba buri wa gatatu w'indwi canke bakagenda basiba uwa gatatu umwe. Rero ico gihe haciyemo umwanya w'indwi zibiri inama idakoranye. Urubuga rutangaza amakuru y'umushikiranganje wa mbere nabo rwaheruka gutangaza inkuru ku genekerezo ya 19 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2021, bivugwa ko ico gihe uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Bunyoni yarakitswe n'amagara. Ni kenshi mu gihugu amagara y'abategetsi atavuga uko yifashe, ni mu gihe mu bindi bihugu birimo demokarasi umutegetsi wo hejuru adashobora kumara indwi zibiri ataboneka bidasiguwe. Urupfu rwa Perezida Nkurunziza ruri mu vyatumye abarundi benshi batangura gucunga rwose amagara y'abategetsi bo hejuru. Kutavuga mu bihe abategetsi baba bagwaye bikaba biri mu bintu bituma hagwira ibihuha vyinshi mu gihugu. Ibintu kandi vyari vyifashe gutyo mu gihe Perezida Ndayishimiye we yabandanyaga kuvuga kenshi ko abo munsi yiwe ataco bamufasha, iko indongozi arizo zivye ubutare bw'u Burundi zikoranye n'amasosiyete y'abanyamahanga. Aha Perezida Ndayishimiye ntiyahengeshanya kwiyamiriza abategetsi batunze cane mu kunyonora amatungo y'igihugu, amajambo yakunze gutuma benshi baraba inyifoto ya General Bunyoni. Ico bikoze umushikiranganje wa mbere murantunge, ico gihe umukuru w'igihugu nta wari uzi ivyo ahugimwo muri iyo minsi, kuko umushikiranganje wa mbere we yaguma aboneka kenshi ari ku kivi. Uyu akaba ari Alain Guillaume Bunyoni, ndetse bamwe bakanavuga ko kugendera abanyagihugu cane no kuvugana nabo biri mu vyatumiye Perezida Ndayishimiye agira ubwoba ko n'ubundi ryatembagazwa ryiwe rigira rishike. Abatari bake baravuga ko haciye igihe gito abatari bake bavuze ko basubiriye kumwibonera mu yandi adora mbere y'inyongera n'imodoka yiwe yahama. Ico gihe rero Alain Guillaume Bunyoni agwara akaja kwivuza hanze y'igihugu akagaruka, nibwo hatangajwe ko ndakugarika
canke se Gervais Ndirakobuca kuri ubu ari umushikiranganje wa mbere yoba ari we yariko arategurwa kugira ngo azosubirire Bunyoni. Naho ico gihe abarundi batabwirwa ibijanye n'amagara y'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Alain Guillaume Bunyoni, Perezida Ndayishimiye we ngo ari mu bantu ba mbere batanguye gufata mu minwe ico kibazo. Mw'itegeko rigenga itunganywa ry'ibikorwa vya leta, Perezida Ndayishimiye yashize ku mukono ku igenekerezo wa 13 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021. Ico gihe handitswe ko mu gihe umushikiranganje wa mbere afatiriwe, umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ari we aca abararongora leta. Uwo mushikiranganje kandi akaba ari nawe aheza akarongora inama y'abashikiranganje itegura inama shikiranganje. Ivyo bikaba biri ivyo tukaba tubisanga mu ngingo ya 5 y'iryo tegeko. Bisigura ko no kuri ubu General Gervais Ndirakobuca aramutse agize ikibazo ari mu mabanga yiwe yasubirirwa na Martino Niteretse. General Bunyoni yasubiriye kurongora inama yo gutegura inama shikiranganje Murantungi. Ico gihe yaheruka kurongora inama tegura inama shikiranganje ku igenekerezo wa 19 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2021. Ku igenekerezo ya 2021 Myandagaro rero naho ukwezi kwari kugiye kurumana inyuma y'inama shikiranganje ya nyuma. Vyarumvikanaga ko ingwara ya General Bunyoni yariko icumbagiza ibikorwa vya leta, ari nayo mpamvu General Ndayishimiye yarisizeho iryo tegeko rishasha. Ibintu bikaba vyari vyifashe gutya mu gihe hari hasanzwe urukuru ko leta ishobora guhindurwa mu mezi ya vuba. Impinduka ishobora guhitana kandi General Bunyoni nk'uko vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kw'icenda, ubwo yakurwaga mu mabanga ndetse akajana n'abandi bari inshuti ziwe z'akadasohoka harimwo nka General Gabriel Nizigama batazira Tibia ndetse na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Nguko rero uko gushaka gukura Alain Guillaume Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere no kumusubiriza Gervais Ndirakobuca vyakozwe ndetse bikarangira bigezweko mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2022. Tubibutse ko kuri ubu General Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega, aho hari n'inkuru zivuga yuko ashobora kurekurwa niba ivyo ashobora kurekurwa kuko ari ingingo yaganiriweko n'abategetsi batandukanye bari batumiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo rwiwe. Nako kandi andi makuru ahari avuga yuko mu ntara ya Murantungi, mu ntara ya Kirundo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yagendera imbonerakure zo mu makomine ahantu rubibe n'u Rwanda azibutsa kubandanya ziri maso. Reverendo Ndikuriyo yagize urugendo mu makomine ya Bugabira na Busoni ahantu rubibe n'u Rwanda igihugu kibanyi. Yahamagariye imbonerakure kurushiriza kuba maso. Indongozi z'uwo mugambwe uri ku butegetsi ngo zikaba zifise ubwoba ko abakozi b'igendereza ry'u Rwanda bashobora kuba barabinjiranye muri ivyo bice, bakaba banafise ubwoba ku bitero bishobora guturuka mu gihugu c'u Rwanda nk'uko SOS Media Burundi ibitangaza. Kubw'amasoko muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi, urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi rwatangajwe ku mugoroba mw'ijoro, avuga ko urwo rugendo rutasamaje abanyagihugu. Imodokari zerekeza Ndikuriyo ziba ari nyinshi cyane, ariko igihe aja mu Kirundo zari imodokari zidashika 5 ngo vyari bitangaje cyane, niko umwe mu banywanyi b'uyu mugambwe avuga. Amanama yo mu mwiherero hagati y'abanywanyi b'umugambwe b'abahutu gusa. Amanama yabaye ku igenekerezo ya 30 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu makomine ya Bugabira na Busoni yabaye mu mwiherero bivugwa n'abayagiyemwo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaraherekejwe na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahi. Uyu akaba yarahoze ari intwazangabo muri uyu muhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu, akaba kandi yarabaye n'umwe mu bategetsi b'uwo mugambwe azwi kungwa ko yanka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu kandi yaravuzwe cyane mu bikorwa vy'ubwicanyi, ikubagurwa no guhagarika gasakisaki abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere na bamwe mu bo mu mugambwe wiwe biyamirije amabi akora. Bamwe mu mbonerakure zo muri ayo makumyabiri abiri bavuga ko yari inama ikumira. Ni mu gihe abanywanyi hari bamwe batigeze batumirwa muri iyo nama nk'uko vyemezwa n'umwe mu banywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yabivuganye umubabaro mwinshi cyane. Uti abandi baritavye iyo nama bavuga ko babonye ikintu gitangaje.
abapolisi bajejwe umutekano w'umunyamabanga wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ntibakorana bagenzi babo mu Kirundo na Ngozi, intara ihana urubibe n'u Rwanda. Ngo bishoboka ko baba bari baronse amategeko yo kutihanganira umuntu batazi muri iyo nama, niko bibonwa n'umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD mu Kirundo. Ico gihe muri iyo nama imbonerakure zahamagarirwa gucungera urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Wabashinga intahe Reverien Ndikuriyo yararikiye imbonerakure gusubira gutanga amategeko mashasha mu ntumbero yo gucungera neza urubibe bafadikanije n'abasirikare n'igipolisi. Indongozi z'Uburundi zikaba zarugaye imbibe zo hasi Burundi buhana n'u Rwanda muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2024 zigwagiriza gufasha imigwi y'iterabwoba yishe abantu baba 30 hagati ya Kigarama umwaka weze w'ibihumbi 2023 ndetse na Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara za Bujumbura na Bubanza zihana urubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'amasoko yacu, indongozi za CNDD-FDD kandi zagirije zimwe mu mbonerakure kureka abarundi bakaja mu kibiyaga bigabura Burundi n'u Rwanda bagashika ku butaka bw'u Rwanda, bakanareka abanyarwanda binjira ku butaka bw'u Burundi batanze ibiturire. Ubwoba rero bwo kwinjiranwa no kugirwa ko ibitero nibwo indongozi zoba zifise muri iki gihe. Kubw'abashinga intahe Reverien Ndikuriyo na bamwe mu ndongozi bameze nk'abakozi b'igendereza ry'u Rwanda ngo babarinjiye mu Burundi. Bamwe mu bakozi b'igendereza ry'u Rwanda ngo baraje mu Burundi baciye mu biyaga Cohoha na Rweru. Uti mutegerezwa kuba maso kandi mucungera umutekano wanyu n'uw'igihugu cacu, niko abariko bakoresha inama bashimangiye. Reverien Ndikuriyo rero yahamagariye imbonerakure kuba maso cyane no gucakira intumva. Arengana yaravuze ko hibonekeje ikiza ca Mariburu mu Rwanda kuva ku genekerezo ya 27 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024 kimaze kwica abantu bashika 10. Ngo nico gituma kandi hategerezwa gucungerwa abinjira mu Burundi baciye mu kinywabi bavuye mu Rwanda. Ni mu gihe bamwe bavuga ko ngo ari igitero c'abagwanyi gishobora kuva mu gihugu c'u Rwanda. Muti rero ibivyo bimeze biti? Muri ayo manama Reverien Ndikuriyo ntiyaretse kubw'abahari kuvuga u Rwanda ko rukira umwansi wa mbere w'u Burundi. Utarashobora kuba ibitero ku Burundi bivuye mu Rwanda bigakugwa na Red Tabara canke iyindi migwi y'abaroberi. Uti nico gituma twaje kugira ngo tubahe inyigisho, niko vyashimangiwe n'uwo mukuru w'umuhari wahoze ari w'abaroberi. Abo bavuzwe mu mabi menshi akorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi cyane cyane imbonerakure zibonwa ngo ni intumwa idasanzwe ijejwe gutanga amakuru ku Burundi ku gateka kazina muntu nk'umugwi w'inkorabara, zikaba zifashanya n'igisirikare hamwe n'igipolisi gucungera imbibe no mu marondo y'ijoro. Ni mu gihe muri Myandagaro umwaka weze w'ibihumbi 2023 ku munsi mukuru wahariwe abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD wabereye mu ntara ya Makamba, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasavye imbonerakure kurwiza amarondo y'ijoro. Umuvugizi wa CNDD-FDD we ntiyabashije kuronkwa ku telefone canke se kugira ngo agire ico ashikirije ku birabana n'ibi vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, cane cane birabana no gucungera neza imbibe z'igihugu. Ni mu gihe mu ntara Kayanza hari umugabo apfunzwe yagezwa gutemagura umurima w'ibitoke wa nyina wiwe. Nazayire Miburu w'imyaka 30 apfungiye mu gasho k'igipolisi ca Kayanza kuva mu gitondo cyo kuwa kane w'iyindwi. Uyu akaba yagirizwa kuba yaratemye umurima w'ibitoke vyo mu itongo rya nyina wiwe. Amatati y'amatongo ngo yoba ariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi. Uwo apfunzwe akaba aturuka ku mutumba Nyabihanga uri muri komine n'intara ya Kayanza. Amasoko mu gipolisi cyo muri iyo komine yavuganye na kimwe mu bimenyeshamakuru vyandikira mu Burundi aremeza ko nayo yemeza ihagarikwa n'ipfungwa ryiwe. Uyu akaba arikezwe n'ababanyi biwe ko yatemaguwe imivyaro y'ibitoke irenga 300 mu itongo rya nyina wiwe. Uti twarumiye mu gitondo ca kare tubonye ivyo bitoke vyose bitemaguwe. Bose bari bazizo nkozi z'ikibi zarizo, niko ababanyi biwe batangaza. Amatohoza yibanze akaba yerekanye ko uwo murima watemaguwe n'uwo yikekwa. Ni mu gihe amasoko yaho nyene yemeza ko Nazayire Miburu atumvikana na nyina wiwe umupfakazi bapfa amatongo kubw'ababanyi. Kayanza ikaba ari imwe mu ntara zirimo abantu benshi mu Burundi. Buri mwaka imiryango myinshi irakurakuranwa kurima amatongo abandanya kwaga nk'uko bitangazwa. Garera amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone
niba utari wafyina ko kugira ngo utojikanwa n'adushikiriza usangize kandi no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi baba bariko baravugwa mu gateka kazi na muntu politiki imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. N'umuhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.